abasanzwe bagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu bakoresha ibarabara rya gatanu rya Gihanga rija kuri centre Gihanga bamenyesha ko muri kino gihe bakora batorohewe kubera iryo barabara ryuzuyemwo ibinogo vyinshi hamwe n'ibidengeri vy'amazi narijya igihe c'imvura. Ivyo bituma akazi kabo gacumbagira kuko abiyunguruza nko mu mapikipiki n'amakinga baca bagira ubwoba ko bashobora kugira amasanganya kubera ivyo binogo. Ubona ko iryo barabara hacamwo imiduga ipakiye imisenyi n'amabuye n'ibindi bituma bitorohera nabo kunguruza abantu kuza barakatira ivyo binogo. Abo bunguruza abantu n'ibintu batangazwa nuko n'abarongoye komine Gihanga abandi bategetsi baca muri iryo barabara igihe cose ariko ntihagire ico bakora. Ikindi kibatangaza nuko basanzwe batanga amatagisi n'amakori ariko ntihagire igikorwa kugira abakore nabo borohewe mu kazi kabo. Ivyo biruko mugabo banyagihugu bavuga ko atamwaka urahera iryo barabara risanuwe ariko bakanegura n'ubundi ko ryakozwe nabi kuko atamifurege barihaye. Bavuga ko muri kino gihe bariko bakora bahomba kandi ako kazi kari kabatungiye imiryango yabo. Bagasaba abarongoye komine Gihanga gusanura iryo barabara ku neza y'abaricamwo. Ibarabara rya gatanu rikaba rikoreshwa hanini n'abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga n'amapikipiki.